hari amahohotera asinzikaza umubiri violence physique hamwe usanga umuntu bamutunatunye ugasomena gakoko bamunguye ugasanga bamumanitse hajya abwira umugore ati ndagushaka mugo ugasanga uwo mugore ararushe aragwaye ari mu bitamworohereza hari akajambo gakunda kuvugwa ngo siyo cakuzanye mugabo kubera bavuga ngo niko zuba kwa urumva ategerezwa kwitaba hanyuma akabigira nk'uri kwa nywa umuti none kana deje waponze ibipondo bitanu ku musozi biroshe ko waponze ico mu nzu. Bakunzi ba AXIA Vibes TV ndabaramukije cyane ndabipfuriza iteka aho muri nizera ko mumerewe neza iminsi baye myinshi tutabonana ndabaramukije cyane musangwe iteka musangwe n'amagara meza aho muri kuri uno munsi ndabazana ikiganiro gishasha ikiganiro cerekeye amagara yo mu mutwe nkako kumwaka utashe igenekerezo rya 10 gitugutu twamaduhimbaza umunsi mukuru wahariwe umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe. Nico gituma rero kuri uno munsi twashimye kubaganirira kubijanye n'amagara yo mu mutwe ndaza kuba ndi kumwe n'umutumire muhire ndakwakiriye mushinga ntaye. Murakoze. Mwoshobora kutwidondora mukidondora abanywanyi bacu. Ego je nitwa Kwizera Zeno hanyuma nkaba nize amashuri yanje ya kaminuza ivy'inyifato n'imibereho y'abantu hanyuma ubu novuga mu byo kunonosora nkaba ndiko ndagerageza gutahura ivy'ingwara zo mu mutwe no gufasha abahunganijwe n'ibiheresereza mutima la santé mentale et psychothérapie. Ikaze cyane Zeno nibaza ko muza kudufasha gutahura ibitari bike kubijanye n'amagara yo mu mutwe. Icivugo cuno mwaka kwisi yose ni duharanire amagara yo mu mutwe twisunze aho isi igeze. Kandi mu gihugu cacu naho nyene turafise icivugo tuzogendera ko twashize imbere muri kuno kwezi. Ico civugo naco kivuga ngo harageze ko dushira imbere amagara yo mu mutwe aho turangurira imirimo. None tutarinjira muri ivyo vyivugo ngo tuvuge vyinshi nagira mbanze mbaze amagara yo mu mutwe none niki umuntu avuze ngo amagara yo mu mutwe yotahura iki? Murakoze. Ubwa mbere nagandabwiye ko bitoroshe gutahura ngo turondere gutahura amagara yo mu mutwe utaratahura amagara y'umuntu muri rusangi. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira amagara y'abantu ku isi OMS riravuga yuko amagara meza ari kugubwa neza mu mubiri ku mutima kuvuga mu mutwe ndetse no mu kibano bigatuma uwo muntu ashobora kurangura imirimo yiwe ya minsi yose hanyuma akagira ico yimariye n'ico amariye abandi. Ariko OMS kongera ikavuga ngo kuba utagira akagwara kuba utagendana ubumuga ntibisekura yuko ufise amagara meza. Ahubwo kuba ufise akagwara ntibisekura yuko amagara yawe atameze neza nayo ndakivuze ko utariko. Ico ntigisigura ko utagendana ubumuga kuba udafise akandi kagorane. Amagara urumva muri rusangi ushaka kugubwa neza ku mubiri ugasanga kunuze mu mutwe ntibimeze neza gose ntibisigura ko utagira amagara. Birumvikana rero yuko kugubwa neza ku mubiri ku mutima mu kibano ugashobora kurangura imirimo niyo magara meza tuvuga mugabo kandi bidasigura yuko uba atabumuga canke kandi kantu ufise akagorane ugendana nako. Ego rero duce tuja ku magara yo mu mutwe. Amagara yo mu mutwe novuga ko ni gisata kimwe mu bigize amagara y'umuntu. Ico gisata rero turiko tuvuga ko ari ukugubwa neza ko umuntu cyangwa kumererwa neza ko umuntu mu mutwe mu vyiyumviro mu kurangura imirimo yiwe ivyo bikagaragarira cyane cyane ukuntu abana n'ibimukikuje son environnement social et physique. Hanyuma bakongera kandi bakavuga uko yifata mu bihe bisanzwe by'ubuzima bwiwe uko yifata mu bikorwa vya minsi yose uko atunganya ivyiwe mu kibano mu bana we n'abandi canke ahasanzwe arangurira imirimo. Aho no twovuga rero ko amagara y'umuntu yo mu mutwe ameze neza
mu gihe rero yahungabanye urumva ko ni cya gihe yahuye n'ico kintu cose kimutuma adashobora kwiyumvira neza, adashobora kurangura imirimo yiwe neza ngo atunganye imigambi yiwe neza, mbere akagera igihe bikamubuza ko abana neza n'abandi, nawe nyine agatinda akitwa ikibazo ku bandi. Muri ico gihe no twovuga yuko amagara yiwe yo mu mutwe ariko arahungabana mu gihe adashobora kubandanya imirimo yiwe ya misi yose uko yahora. Ego muragerageje kutubwira uko itari ico amagara yo mu mutwe. Mugabo none akenshi amagara yo mu mutwe, iyo abantu bumvise ngo amagara yo mu mutwe canke bumvise ibintu bijanye no mu mutwe nyene bumva ngo umusazi. None uyu muntu amagara yo mu mutwe yiwe ahungabanye nibige bashobora bavuga ngo uje muntu n'umusazi canke bimeze gute? OMS yonyine iravuga yuko ibi bintu tuvuze no kuvuga gutunganya no kurangura imigambi, gushobora guhangana n'ibibazo vya minsi yose ducamwo, kurangura ibikorwa vy'iterambere, gutera intambwe mu buzima. Iravuga yuko umuntu adashoboye gukora kimwe muri ivyo ntibisubira ko agwaye mu mutwe. Oya, kuko uno munsi hari utuntu tw'utugorane tugenda turabamwo twosigura ko ari tugaragaza akagwara mu mutwe, mugabo tugenda turarengana. Akarorero, kuvyuka wijiriwe ico twita trouble de l'humeur. Ushobora kuvyuka wijiriwe kubera utatoye itiro neza, utasinziriye neza, mugabo ndabikubonye ko 2:00 ngashaka kusura kuraba 4:00 ngasanga vyaheze, urakemuye mu maso umeze neza, mugabo wakubonye 2:00 ashobora kuvuga ati ko bavuga mu bimenyetso kanaka kimenyetso kirimwo. Rero no kuvuga yuko uyo muntu nukuri hari ico twita etiquetage abusif, aho dufata umuntu tugafatira ku kantu gato tugaca tumwita ikintu kanaka. Kenshi dusanga tubarenganije n'iryari, uretse ko no kwita umuntu umusazi bitaryoshe, na Bibiliya iravyanka, ariko ni ikintu dusanzwe dufatira kugira ngo tuvuge ko umuntu vy'ukuri vyansi agwaye mu mutwe. Rero kwita umuntu ko agwaye mu mutwe hariho intambwe zategerezwa gutegwa. Ubwa mbere hariho abahinga bategerezwa kubikora, kuko hari ivyisungwa cyo twita tableau clinique. Abahinga bakaraba ubwa mbere, bakaraba ico kiringo vyamumazeko, ivyamubayeko, hanyuma n'ivyageragejwe kugira ngo uwo muntu asubira atore bwa buzima yahorana kera. Hanyuma umuhinga agatinda akavuga ati twihweje ibi n'ikiringo bimaze n'ivyo ategerezwa kuba yarabayemo, mugabo vyategerezwa guhera, ashobora kuba agwaye, cyo twita hypothèse diagnostique. Ico rero kukivuga uri mwibarabara ukavuga ko umuntu agwaye mu mutwe, nukuri ivyo bintu utabiciyeko, uwo muntu umurenganije ni ubu mugwaje mu bisanzwe, ntabaragira ko rugero rwo kwitwa yuko agwaye mu mutwe. Ego none ndashaka muducire ku mayangi, mbega amagara yo mu mutwe mwatubwiye iyo amagara yo mu mutwe ameze neza ivyo umuntu aba ashobora gukora. None hoba hariho ibituma, none urazi nk'ubu turazi yuko nk'umuntu kugira agwaye malaria turazi yuko aba yariwe n'umubu bikagenda gukena gutya, abaganga arabisigura neza. Niyo umuntu agwaye hariho zirya ngwara tuvuga ngo zifatira ku isuku rike, tukaba tuzi ko bivuye ku isuku rike. None ibintu bishobora gutuma amagara yo mu mutwe ahungabana navyo mu bitubwira? Murakoze cyane. Abahinga baravuga yuko ibituma amagara mu mutwe ahungabana biri mice 4 mikuru. Ubwa mbere ari umuce munini cyane nyamukuru, ari ugwaza benshi cyane ivyo abantu bakoreranira hagati yabo, amahohoterwa cyangwa amahohotera abantu bakoreranira hagati yabo. Umuco gira kabiri hariho amasanganya, les accidents. Ayo masanganya hariho ava kuri twebwe ubwacu turaja kubibona, hariho n'amasanganya dusanga mu ntuze aho tubaye. Hanyuma ikigira gatatu ni hindagurika ry'ibihe n'isi, catastrophe naturelle, hanyuma na changement climatique. Hanyuma hariho rero n'indwara, aho tuvuze indwara tuba tugombye kuvuga indwara zidakira cyangwa indwara zimara ikiringo kinini umuntu azigwaye. Tugere ku muce wa mbere w'ivyo abantu bakoranira hagati yabo, icyambere twovuga hariho amahohoterwa. Amahohoterwa nayo ari mice 4, les 4 formes de violence. Ubwa mbere hari amahohotera asinzikaza umubiri, les violences physiques. Murabona ko abantu barihanira kubwishavu, kubwicakozwe, yivye, yakoze ikintu yakosheje, mugabo baca babona ko uburyo bunyaruka ariko bwo kwihanira.
mbere hariho n'umuntu aca avuga ngo ngira ndaguha iharama uzopfa utibagiye ko uzokwiraba uzokwama wibuka ico wakoze. Ni ukuvuga ko uyo muntu baboshe dufata akararo k'uw'indege hamwe usanga umuntu bamutunatunye ugasanga umeneka koko bamunguye ugasanga bamumanitse hajya nivyo yivye ico kintu yagikoze mugabo uravye igihano umuhaye uramuturikije amagufa uramutunatunye ni ukuvuga naho ugomba ugacumurekura uko wamufasha ameze naho ugomba bakakuriha ca kintu yononye ntagomba kwa kundi yari ameze. Hariho abandi nzi bafashe umusuma bamukubita bamushira essence mu gutwi bagaca bakubita ikofi bagaca bavuga ngo genda uzogwa imbere ubu nta metero 15 yashobora kugenda. Hari ahandi nzi umuntu baramukubita bagaca bamucumita urushinge mu rubavu urushinge ryo rushona impuzu bagaca rukubita gutya rugaca gwinjira agaca ngwiruka yirutse no kuvuga ko yiruka niko gwaguma gwinjira mu ntaze mu mubiri. Ibyo bintu ko bigoye. Ni ukuvuga rero ayo mahohotera hariho n'ayo dukora tutazi ko turiko turahohotera umuntu wowe ukumva umengo uriko urahana ico yakoze mugabo ntumenye yuko nawe muri we umusigiye ya nkuvu wamusigira wa musonga azomarana indwi 2-3 niwe uzotuma mu mutwe ahungabana. Hariho abantu bavuga yuko hari igihe bafungira abantu mu mazi kumufungira mu mazi no kuvuga akamushira mu kantu k'akarombero amazi akaguma adonyera hejuru ku mutwe uwo uri kuramuraba umwana cyo bamugiriye mugabo ko ayo mazi akubita niko aguma arimbura yiyumvira ingene azova ngaho nico yakoze umusohoye azova hagwaye mu mutwe azovaho ndavyitize gutyo ari umusazi. Iryo ni ryohotera ryo ku mubiri turakubita abantu gasanga dukubita indenza rugero uwirwa urabona umuntu yaturiye umwana ngo nuko yivye yakoze mu isafuriya agaca afata igikonjo agashira mu ntuze mu mbabura umwana gasha uwo nukuvuga ko iminsi yose ko ico iyo ntuzi iyo nkovu azobona ubwo bumuga yanduriye muri ico kintu bamukoreye urumva ni ihohotera. Ihohotera no kuvuga iki nico kintu cyose ukorera umuntu atagushaka kwiwe bivuye kugobera kukuryosha cyangwa ukoresheje inguvu uhabwa n'amategeko cyangwa imyaka yawe n'ubukuzi bwawe bikamugira ko ingaruka wenye n'ubwiwe cyangwa ingaruka zikaba kuba mukikuje. Uyo muntu waturikije amagufa y'igikaraza yahora cingero yahora asumira abana yahora asumira umuryango uramuturikije amagufa none azosubira guca yangero ingaruka urumva kuri warababara umusongara wumva muga n'umuryango yari ko arasumira ntusubira gufungura muri ziba nyinshi bisha vyumvikana. Ubundi muco wihohoterwa twovuga hariho ihohotera rifatiye ku gitsina gushurashuza ku nguvu. Ivyo turiko turabivuga abenshi bumva bandi bakwitigwa ikupe mu ntuze mu ngundu z'ibitoke bandi bakwitigwa ntuze bafashwe mwijoro nivyo hariho nukuvuga guhamagarira umuntu kurangura amabanga mpuzabitsina atagushaka kwiwe canke nawe ukabigira ku nguvu cyangwa kuryosha mvuze kuryosha no uvuga bya bindi by'abana bakiri bato bahendeshwa imbombo udusosa n'amafaranga mugara y'abantu bakuze bafashwe ku nguvu abandi bagomba kuvuga nko mu ngo no uvuga tuvuze ko umuntu ariko guhamagarira kurangura amabanga yabubatse udashaka cyangwa utabasha. Uyu munsi hari abantu no munsi abwira umugore ati ndagushaka mugabo gasanga uwo mugore ararushe aragwaye ari mu bitamworohereza. Hari akajambo gakunda kuvugwa ngo siyo cakuzanye. Hariho icyo bavuga ngo inkoko ntiyimicungura gatwe umubwiye ngo nimba utabishoboye reka ndondera ababishoboye babikore no uvuga ko wa mugore cyagira ati hako nzanira kundi mugore akamparika rikabasi nemere mugabo ukagira ngo vyo kuri yemeye kuri yabishaka ugasanga umuntu yakubitiye ku kabare yanyoye agacopa yari akanyama vyaryoshe aciye azumutsi waranze arabishaka gacahamagara umugore ari kuri mati Maragarita aho haruguri waje ati mundangire wa muhoro tiraba mu mfurukane yuri ngo yaca ngaho wume agacaza ariruka sinzi kurabona agaca kiyo muswi agacaca kirati canga tuginde ni ku musase we warashonje ararusha nade iya mubaze cyo yo muhembuza muri ayo masaha yari kumusaba ico mugabo kubera bavuga ngo niko zuba kwa urumva atekerezwa kwitaba hanyuma akabigira nk'uri kwa nywa umuti hanyuma uheje akagenda ku bagabo ari ubuzima buruhisha cyane. Ndaguha akarorero nk'akazi ko gufyatura amatafari urabona ko imvura ikungagiranye iri kwiragwa iratasuye hari umuntu yaguhaye igikorwa cy'uko umufyaturira amatafari yiwe mu kiringo kanaka ni ukuvuga wewe uri kuhiganwa n'imvura ikungagiranye wa uruponda ibipondo 2-3 uca uponda bingahe biragerageza nyene kugira ngo ugire vyinshi ucukira byinshi okay none kana deje waponze ibipondo 5 ku musozi beroshe ko waponda ico mu nzu
biba bigoye nyine biba bigoye mugaga aca akubwira ngo sinjya kayariya kandi ivyo wiriwemo ndabizi kwamira twene ugaca usanga wa mugabo aremeye kubikora abikoreze kugira ngo basi yubake ariko kwagirizwa ko yagiye hanze mugaca bikora nabi shaka bikora yikura hariho n'abaca bashima kurara mu bubare kugira ngo kwepe ico asange basi yaryamye yasinziriye ugaca usanga rero nubwo yabikoze nubwo umenga ryari banga ibindi ko ndabivuga kubera mu ngo biriko biraba umenga nibisanzwe mwatwategezwa kubikora mugabo no kuvuga ko iryo banga ryari banga risangiwe byumvikanywe ko byateguwe rero hagize umuntu abwira uwundi ngo bikore uwo wundi atavyumva atabishaka bitamugoye neza ni hohoterwa riba ribaye ihohoterwa rigira gatatu novuga ihohotera nsasereza mutima violence psychologique nico kintu cyose ukorera umuntu canke amajambo ukoresha amuhungabanya mu gateka kiwe amusubiza hasi mu gateka kiwe canke akamuhungabanya muri kami ka muntu kiwe no kuvuga iki hari amajambo kudenigra asubiza umuntu hasi mu majambo ingene asa ntaco maze kumucinyiza raba ingene gisa nta na kimwe yigera ukora ngo kigende neza ntaco uzovamwo ayo n'amajambo tubwira abana uyu munsi iyo ngoranira hari mu bana cyane hariho n'abana biyahura kubera abana niwe kw'ishure ugasanga umuntu avuze ngo none nkaho uvuze iki atwenze ngo none nkaho twenze iki akakubwira imbere y'abana akabwira ko ataco maze ugasanga umuntu abwiye umugabo ko ari imbwa y'umugabo yahoshije inzira abandi bagabo bari niyo bari ugasanga umugabo nabwira umugore ati to nuko wamvyariye abana n'ayandi ntaco warumaze ngaha ayo majambo rero uzosanga avugwa niyo majambo uko aguma bandanya avugwa kukazi mbega kukazi ukazana nuza ka raporo umuntu ngwe kuko mbona ari dukeye ngwe ngo rabuto tuntu wagize kono nawe wicariye ngaha ibintu byo wategeze gukora ngo raporo ngo we nta kintu kimwe wigera ukora ku mwanya amaraporo yawe yama yatevye ivyo niyo tuzivuga ko vyerekeye ibyo kukazi bavuga ngo twaje hanyuma ugasanga ayo majambo ariko arakoreshwa uko abandanya afise ahaje aradonora afise ahaje arakomeretsa haragera igihe rero uwo muntu wabivuze ko agatinda akavyakira uvuze uteye ingene gisa yahora yoga agatinda akabireka uvuze uti ntaco uzovamo wamututse ngo ntaco azovamo aronse amanota 4 aronse 5 aragerageje umusubiye gutyo agatinda akabiha uvuze uti nikijuju ngo bwenge bukengira bwonse kwa nyoko ko cengira waronze baso ngo ni batanamwe agaca tinda ereka nivyo waje turi bijuju agaca bihewe akora ikintu kamubwira ko kidakoze neza kitwa nkora ibigawa agatinda kabiheba ati none ko nivyo ngoze byose bigira uko reka ndabikora ko ndabibonye ivyo rero no kuvuga wewe uri kurabivuga rero nivyo tuvuga tutazi yuko turiko turakomeretsa ugasanga turiko turacokoza abantu ndiko dutera inkuru blage mu bantu ugasanga umuntu aramucokoje ngo ivyo bizuru arazi ko yakuza amubwira ko yitwa bizuru wewe nawe mubwiye uri kurabisubiramo nta gishashi mubwiye ahubwo uramuhohosheje hanyuma rero amajambo akoreshwa ku banyapolitike amajambo y'agakekezo n'ubu nturaheba amatwi y'impene yumva yokeje tuzohonyora hamwe ayo majambo rero yabandanije avugwa kenshi haba mu rugo haba hehe haragera igihe wumvise ryajwi rya wa muntu cyangwa wibutse ko amasaha agera agataha umutima ucuranduka ni uvuga ko bimaze kugera kuri urwo rugero uri kuragwara biriko biragenda nabi hanyuma ihohotera rindi novuga nifatiye ku butunzi violence économique iryo rero rirakomeye muri iki gisagara rirakomeye muri ubu Burundi kandi benshi turikora tutabizi nuko kurondera kugira uburenganzira bwose ku matungo rusange ugaha ushatse ico ushatse mu gihe ushakiye ugasanga amatungo y'urugo arahari mugabo umuntu yafise ku burenganzira n'umwe niwe afata itegeko ry'ico bizokora nimba ari igitoki murakirimirira mukakibagarira hanyuma kibugeze kugira gukomera agaca cambika umugozi akavuga ati kirya gitoki nimuzogikoreko naka twaravuganye azozokira mukirabisha amaso ugasanga barimbuye bijya vya mbere bimbuye bagaca binigisha umugozi bagapfundikira barindire ko igiciro kizoduga ugasanga umuceri umose abana bawumva ku musozi mugabo barindire ko uzoja kuntuza ku isoko ugasanga mu nzu hariho abantu babiri babana atacu bapfana ugasanga ari umuntu afise imburujwa y'amafaranga n'inyama n'abandi bafise imburujwa y'inzoka abantu kamenya ntibabana ugasanga ari uwambara kabegwa mutama mugabo ugasanga hari abandi bagenda bacoceye kubera iki impuzu azoyigura ari uko avyiyumviriye ndashaka gahuzu nta mahera afise rindira nzogwa hanyuma
ugasanga abana ntibaja kwishuri kandi badasiba kwimbura, ugasanga abana nta numwe wambaye akayeboyebo kandi ibintu bihari, ugasanga impuzu wambaye impuzu z'ibinyoteye kunyo. Ubu rero hagazaho ko umuntu agenda agafata credit akagura parcelle akagenda akubaka, ukajumva umuntu akubwiye ngo twimuke inzu yaraheze, utigeze umenya ivyo bintu kuri wowe bazuti mbega none ko turya nabi nta mahera afise, kwumvira amafaranga iyo yagiye ukahabura. Ugasanga no munsi abapfasoni basigaye baje mu birimba, hari ivyo ntapfa mvuga, ugasanga bivuge byose naje, ugasanga umuntu yarageza ko afata ingingo bijyo ndabiravye je ndabirabishira indi jisho. Kumva umuntu w'umugore agenda agafata ideni $50,000 akeskuroka abantu, ivyo bintu kira ntavyari bihari. Mbega bayivuga n'umushinga ntaye wiwe ko agiye gufata ideni mu bantu kandi agiye kuba atabona neza ingana zoririha. Uyu munsi munazi ko ico kibazo kihari no mu ngo, ndafise no maze kunyitura kubera ico kibazo. Avuga ati none ngira iki? Je bagira bafatira ivyanje kandi iryo deni gihe ryafatwa je so narindi. Muganda mu wajene none imbere yuko iryo deni rifatwa vyari bitunganije gute mu rugo? Tice nk'umugabo narafata ingingo, none igihe yafata ingingo na uwafata ingingo waramugisha inama ngo none igihe yagenda yarakugishije inama ngo umubajije ico yakoresha amafaranga ati cyambere yaguze n'impuzu. Mugabo nimba ari inza agenda gufata ingingo yo kwigurira impuzu, ikibazo gica kiza none kera ntiyambara canke yambara izadashima. Mbega igihe yambara izadashima yaravuga bikumvirwa, izashima yarazivuga bitakagurwa. Hari ibintu rero turiko turavuga, bavuze ngo mbega ico naco no kuvuga itunganywa ribi ry'amatungo yo mu rugo, itunganywa ridasangiwe ry'amatungo yo mu rugo. Na deje sinzi vyaho ko bimeze, mugabo ugasanga umushinga ntaye wawe yaherutse amenya salaire de base, ntigeze amenya anare, ntigeze amenya prime, mukabona wambara neza uja muri salo, kuvuga ko ajya mahera utavuze cyo gukoresha muri salo, ajya mahera utwara ku mutayeri rijya ni hotel kuragira umugabo wawe. Byo bintu numva bihaba, kuko ubutunzi akoresha mu rugo ashobora kuba yijya akimara kugira ngo mwebwe mubeho neza, mugabo urumva ivyo urimwo naco bifana n'ivyo mugabo wawe wowe uri kurigira neza. Uyu munsi hari abantu bashwana avuga ko umugore asesagura, agura impuzu zizimvye, ubona ko zigurishirizwa ku mastati, aha yibonye acayigura kubera afise uburyo bwo kuzigura. Mugabo akavuga ati iyo tuvugana icyari gukorwa nticari ico. Kubera rero bamwe dusumira mu gikondorero, ugasanga umuntu aragenda kwibarabara, hari nuzi wateye inkuru mu gatondo ku radio avuga ati hari abagabo batanga 2,000 muhira, ati mugabo gaco usanga agiye kumutsinda yitereka salade sedwa, ati ivya mugabo abana icamwe batazi ngene gisa, ati bakarimisha ruguru, bakarimisha ibigori n'ibiharage bagashira muhira, agacama atanga 2,000 vy'irengarenga. Ati mugabo agiye mu kabari arya kameme k'impene yose, turona gahereza abagabo bose bahahuri. Uyu munsi rero abagore nabo bavuga ngo inyoni zigiye inama barenze bagiye inama inyoni zijinde. Ubu hari abagore nabo babaye gutyo, basigaye bagenda bakanywa nkuko nyene, umugabo agahura n'umugore bose bamota ibitunguru, abana mugabo atana kimwe babazaniye. Umwana ati mama iki niki ngo bazasoma, iki niki ngo bazanyoko, kamenga abo bana barabagabuye, hari abo yaje azanya nabo yamusanganye. Kubera rero uko kutumvikana muri ayo matungo, naho duca tubona izo nyifato zigenda zirahindagurika tudatahura iyo zavuye. Yaragusavye uramwima, ageza aho yiha ibirengeye bya bindi, agace bagira n'ico ari gukora. Rero ayo mahotera ndiko ndavuga ko arana niyo ariko aratuma abantu benshi bagwara mu mutwe gusumba intambara igira kabiri bavuga muri vya bindi abantu bakoreranira. Harimo intambara, iyo ntambara bariko baravuga tugwana dupfiki, ni ukuvuga ko bidakunze ko twumvikana ngo tubikore mu kumvikana, hacajamo ingumu. Aguhindukije ukanka, ari umugabo n'amarere arakumashura, ugahindukira ufye neza. Ivyo bintu kuvuga vyanse ko mwumvikana ku matungo, haragera igihe kugira bija habona muca muteraniza mbari. Nivyo vy'ibiro mubona n'ibihugu no mu makungu mwumva intambara ziriko ziravuga. No kuvuga ko kuvugana vyaranse, bavuganye nabi, barakoresheje ibyo bwose buranka, hageze ko bakoresha inguvu. Ico rero kigira kabiri intambara, abantu iyo batumvikanye baca batana mu mitwe. Nivyo navyo uravye intambara zitwara vyinshi, zidutwara abacu, zidutwara ivyacu, ziraduhungabanya, zidushwiragiza, twama turiko turubaka ubudahera. Niyo ntuze yindi bavuga igituma kindi gituma ingwara zo mu mutwe zigwira. Hanyuma ikindi bavuga hariho ikumirwa. Aha turavuga ku nkehwa nk'abanyamwema, kwitwa iboro, turavuga abatwa,
ndakivuge gutyo ugasanga bamara abantu bibaza yuko ari ba nyarucari bagowe bamwe bariko barahunga ikina kiriya haragera igihe amagara yabo yo mu mutwe badakwiriye kuja mu bandi iyo agiye bavuga ati wamubonye ntavyo waruzi numunaka agaca ari iminsi yose ubonye akama ariko yama mu kwigengesera kudahera yama ariko arikoma niyo afashe ijambo ariko arashirukanya gwajya rubahutse nyene umenga ntiyari umuntu yategerezwa kuba afise ikibanza mu bandi hanyuma twavuze amasanganya amasanganya no kuvuga ari amasanganya no vuga y'ubwoko bubiri na deje hari amasanganya abaho twaburiwe none kana deje bavuze ati kubaka ico twita zone tampo ku kiyaga hari imetero tutegerezwa kubahiriza nanzo zihubatse bavuze ati munsi y'ipironi munsi y'igiti c'amatara hari imetero mutegerezwa kubahiriza nanzo zihubatse mugabo iyi nkuba imashuye yanzu umuntu aca kwara umutwe ko yubatse muri credit mugabo igihe wahafata kubera hazimbutse hanyuma bakubwiye bati ambara ceinture de sécurité uri kuranyonga imodoka nturinde kuraba umupolisi ivyo natwe twabirenzeko mugabo iryo sanganya iyo ribaye rize kuduhungabanya mu mutwe harimo nabanza kwicuza ngo kandi naho batse bambarira kandi bari bambwiye biranga mugabo rero nane masanganya tudategura ayarigide zo n'amatara inkuba ivyanda gutakiye ayo masanganya ko ndavuga navuze ko ubwoko bubiri hari amasanganya novuga ava ku kutumvira kwacu cyangwa gusamara kwacu n'amasanganya aza de façon inattendue atateguje utabona ingene woyikingira hanyuma ico novuga ihindagurika ry'ibihe ry'isi n'ibirere nivyo ivyo ntibatangana ikiduze nivyo hari ibiyonona mugabo urumva ko ije ikoresha ingufu zirengeye izacu ntiduteguza kandi ihungabanye n'ubuzima bwa minsi yose bwacu aho twari tugejeje ntidushobora kubandanya ico novuga rero cyanyuma nizandwa navuga zidakira canke zimara ikiringo kinini ariko nagira mvuye ko izi ngwara atarizo zituma umuntu agwara mu mutwe ni ingene tuzakira ingene tubana nazo na deje jewe na wewe iyo ngwara batubwiye ko tuyigwaye hari umuntu avuga ati nanaka ndamuzi yarayigwaye mugabo ameze neza naje ndashobora kubaho nkabana nayo hariho n'uwundi muntu abonye imbeba iciye munsi y'umuryango akamusanga mu cumba induru izoza gutabarwa n'avuye hehe agira yiyahure abo bantu rero babiri izo ngwara zishobora kubahungabanya kumwe rero izo ngwara zirahari mugabe ingene tubana nazo n'ubufasha turonka mu gihe tuzifise canke ingene zakiriwe mu kibano ivyo nivyo bituma abantu bagwara mu mutwe yego ntaguciriyemo wotubwira ingwara uturerero dukeyi tw'ingwara zimwe muriko muravuga muvuze nk'uko ingwara zimara igihe kirekire canke ingwara bavuga ko zidakira ubushatse kuvuga izihe nizo mu mutwe canke n'izihe urakoze cyane reka mvuge umugera wa sida igihe watangura kuvugwa umuntu batoye umugera bamwita nzofejo mwese muravyibuka yuko wavuze ati ugendana umugera wa sida ibara ryaba riguye mu kibano urazingene baca bavuga nta munywera amazi ruhande nta wamwicara iruhande kujya kuba kumira no kumva ko ico kintu ari sida musiga nivyo bituma amagara mu twahungabana hari abaca baheba gufata umuti kugira ngo bapfe kare bareke kuguma batunga urutoki hariho n'abaca bafata ibindi bintu kugira ngo urupfu rwabo runyaruke diabete ni mu ngwara vy'ukuri mbi kandi ihungabanya ubuzima bw'umuntu mugabo iyo ushoboye gukurikiza impanuro za muganga ugafata ivyo utegerezwa gufata hari abantu benshi babanye diabete gushika umunsi wabayeho neza n'abandi byananiye ahubwo ivyo bababujije arivyo baca bafata kurenza kugira ngo bapfe kare uyu munsi ingwara tugoye novuga itugoye cyane ihanze isi ni kanseri ni kanseri uyu munsi bayivuga ko vyinshi ubona ko iriko yatwara abantu benshi izo rero kuntu izwi n'ukuntu iza imeze nabi ikaza idashobora kuronka umuti biri mu bituma umuntu aca agwara mu mutwe urabona iyo uriko urajura urabona ko utazokira urabona ko uzogirane niyo ugiye kumusuhuza we na deje umaze kumenya ko agwaye kanseri uraza ngene ugende uciye bugufi n'amajambo agukehana mu kuyavuga we deje urumva ko uriko uratangura nawe guhinduka iyumvire nawe umuntu ayigwaye umushatsi uri kuravunguka ariko aribona abona ko atari twakira navyo nivyo biri mu bituma izo ngwara zigwaza abantu mu mutwe rero nibaza ko ngerageje gusongora nibyo ego urakoze cyane bitubwiye mu majambo atomoye nibaze ko ata muntu atotahura ari usanzwe yumva ikirundi ntiyoreka kubitahura
ariko kandi ni ibintu bihambaye cyane umva umengo umuntu aje kubyumva yobanza agafata akanya ko kubanza kubyiyumvira ko akamedita neza kuko urumva hari ibintu uba wumva umengo biri hirya biri kure yawe mugabo final ugiye kuraba ukihweza ivyo bituma uca usanga au final ni ibintu byo mu buzima busanzwe ni ibintu biri hafi yacu donc ni ibintu twese twambariye ko nkupfu muri make novuga nti ingwara zo mu mutwe ziva kurerekana kw'ivyo umuntu aba yarabayemwo aba yaraciyemwo inshuro byamubayeko ikiringo byamumazeko hanyuma bigahurira nuko yaronse ubufasha butakwiriye canke butabereye agaheza akabandaniriza muri ivyo akazotinda akaba umurwayi nyawe kuko bajya tuvuga ngo bagwaye ejo bagwaye hirya y'ejo bagwara twarababonye tukabona inyifato zihinduka tukabona ingene bigenza tukabita n'amazina ya nariya kubera bariko baraba uko tudashaka ugasanga mu bitwa bagasusa bande nta mubano nabo nyine ugasanga nabo nyine navyivura ngo jewe uranze ngo jewe ngo jewe singifyinda ngo nisukari n'igisosa ngo naco mfata ibintu bimenenegwe tukabibona umenga nibisanzwe ko ariko arabivuga ukamenya amateka mugabo naho rero bariko ragenda muri ako kagwara rero umuntu novuga ko nubwo twovuga ngo yavyutse agwaye agwara buhoro buhoro agenda kandi tumubona ugasanga nta nico tumufasha tukamucira urubanza cyangwa tukamutunga urutoki mugabo akagwara kiwe kaba kariko karakura rero ingwara zo mutwe no tuvuga ko ari uruhererekane ko byabaye ku muntu ko murabona ko turavye urutonde rwavyo ni byinshi cyane aha twese novuga ko twambariye ku nkovu ego numva umengo ibyo mutubwiye ni byinshi cyane kandi by'ingirakamaro je nahamenye ibyo ntarinzi nta nkeka nuko n'abanywanyi bacu hari ibintu byinshi batari bazi bumviyeho kandi ibyo mumbwiye je numva biteye iyindi nyota yo kumenya mbega ibimenyetso by'izo ndwara zo mu mutwe nibihe mbega n'umuntu yo mutabariza gute mbega ibibazo byinshi nizera yuko ivyo byose tuzoronka akaryo ko kubishikako ego bakunzi ba AXIA Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima ndabashimiye cyane ko mwakurikiye kino kiganiro nizera yuko mwahamenye ibitari bike umutumire wacu yagerageje kuducira ku mayange amagara yo mu mutwe icarico atubwira bishobora gutuma amagara yo mu mutwe ahungabana nibaza yuko mwahumva ibitari bike kandi ko namwe inyota ngize yukumenya ibikurikira namwe ariyo mufise nimuze mucikwe rero n'ikiganiro cacu gikurikira kizotubwira ibijanye n'ibimenyetso vyerekana yuko umuntu amagara yo mu mutwe yatosekaye ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe azogerageza kuducira ku mayange ntimuze mucikwe ndabinginze ibintu by'ingirakamaro ni ibintu byubaka umutima bikubaka ubuzima bw'umuntu ni ibintu bidufasha mu buzima bwacu no mu kibano nuko rero umutumire wacu zeno ndagukengurukiye cyane tukengurukiye nanje ego twabivuganye yuko vuba muzogaruka yego tagihindutse nanje mwari kumwe ni Nadege inamahoro wo muri AXIA Vibes TV muramenyereye ndabashimiye cyane naho ubutaha